wabimenye gute imipango yacu we uko yisha kunkuta muzi kandi umuntu waramaze imisi yasi ukumyumviza ndambwiye bijya zijya mujo kwirije mbona kwiri ibintu kwiri ni hatari ntukagira ubwoba nta kibazo turaho kwe karibu gara kanichane nkuko umuntu mbona nakubonye wambonye kandi urambona biza ndakubwiye agakobwa ukome wongera ukome mu rugo rwanje mu rugo rwanje urondera yibiki kushaka gukurikirana urugo rwanje wewe amakuru y'imisi rero jibi oshi amakuru ni meza iyo narindi hiyo mu gisagara imeze neza urabona ko isa neza urabona ko nambara n'agashati keza ahubwo mbwira nawe ibintu by'angaha muhira ngene bimeze na mahoro ndashima n'ibintu bibona nyine ubataha ureke we n'amahoro negasha uko biri kose ndashima ngirembe gusa jewe urabona bamwe nibereye mu gisagara gusa sinumva yuko bimeze neza ngaha muhira bimeze gute mbwira kandi ubwize ukuri ngo rero barabikubwira umva kuje nyene wabyumvise ndacu baguhenzemo ubuzima ni kuje nyene niko mbayeho kandi naranabimenyereye ibiriza ndakubwire gorete ivyo abantu bavuga umuntu ntiyoshobora kubifatira muga ariko wewe ushobora kubimbwira we ntabimenya nkumva ivyo bavuga yuko ari ukuri bimbwire nka musaza wawe umva jiri none babikubwiye ego mango ntukumenya ivyo abantu bakubwiye nko ndibaza noba ari nko kugusubiriramwo uko baba barabikubwiye kuko umvira ndakubwira kuko mbere biranantangaje cyane kuba ndanagusanze ngaha ubu nari nzi yuko utakiri ngaha muhira nzi ko uwo moto rero bimbwire ubwize ukuri Hona jiriberi nuzabona ngo zubatse twabona bubatse twabona abandi bagore barasohotse bafite ibintu byinshi mu banga mesho mu rugo
umva agoye nasanze mu rugarama mama jewe je ndakubwiye hambayeho nabi ntuvuga gute nyine Mabukwe aramirira Mabukwe ntiduhuza urumva Mabukwe ntitugicana uwaka no kubwira yuko jewe gituma novuga ko ntabayeho neza ari kubera Mabukwe wanje arashobora kuba yonyanka ivyo ntigera nyumvira ko bizobaho mu buzima numva bivuga nkibaza n'umukobwa aba ari kinani ko jibere ndarusha harageze yaho jewe nyene kuvyumva numuka kubera kumva ubuzima ko bunaniye jewe uranzi muhingere nari neza none ivyo baguhora ivyo Mabukwe yaguhora byari biki yavuga ibiki jeribe ubona amabanga paruwasi icamo hasi ikindi ngo simvyara ngo ntuvyara ngo simvyara je nicamo none ntibazi yuko Imana ari irema ivyo ni mubizi none umugabo wawe nawe bivuga kwiki reka umugabo wanje nyumva atazohinduka mu nyuma ivyo bintu nanabifise no mu ciyumviro ntaco bimutwaye honyene n'ubu ibi tubanye nko kunamabo no kubwira yuko atavyazi yokumva Mabukwe wanje nuko noba naciriye hasi nkabibwira umugabo wanje nkabimwiganira ndakubwiye ngaha azorazira aho rero uriko wikwegesha ajya mu rugo rwanje ukeneye bidiga no guteranya ibyo uteranya mu burakazi mukora mugaca mushaka kuza kubomora izubatse umviriza renda kubwira ukome ongera ukome n'urugo rwanje sawa ndakubwire hagere mwabipanga muze ngo ntawo bumva bababwiye ati bavuga ati imisi y'igisuma ni 40 narumvise ibyo mwapanje byose niyo mpamvu nagiye kubivuga bapanga ibiki yo none barabipanze birakuraba uvyo mu rugo rwanje wewe bitanda abagore ni mugenzi wawe kabuki karushaka no kumutwara n'umugabo ndamutwara he nareme nawe rema nta mungu waje ntotwara zisi shora kubana na wewe kubera bimwe vuga mugore tariyomora we ni wowe kwiyomora inde yo kwiyomora wewe nyene iwanje no mukamugo rwanje jewe kabone ntitoroshe uko nyene sha nubwo buzima mbayeho nubwo buzima bwo kuragira icure na Mabukwe ya sinzi nyene je nanje navyumviriye ati bikanze kuraba mushikangi ingora nafisi kuba narumvise yuko yoba yaromotse naje nkaba ntaragenda kumuraba ibintu biteye isoni mugabo ndumiwe kwe uko nikubaye nahubwiye n'amabanga mama nangira ngo ndayimukoza yambwiye ngo utungo niko zuba yambwiye ngo genda uzomenyera ngo kuzuba mara ngo ndabibwira umugabo kuko naje ndiko ndavyumvira sita ndibaza ko wabwira umugabo wawe ivyo nivyo ntokora kuko na mama narabimwahiye ko atadushobora gukora yarabimpanuye ariko jewe naramubwiye yuko ntagiye guteranya abo nasanze bameze neza nasanze biyumvikanira ari urugo rwiza rero je sinoba nagiye kubateranya none ko wasi kubigira umugabo wawe none we ntibona ko bizava bisubika kuzana ingaruka kuri wewe nyine ugatunturira mu mutima erego umugabo w'ugego aba ari umugabo wawe ari mu bamwahuye mukuze mbega zokwanka mama wiwe yamwonkeje akunda wewe umugore wiwe reka shari numva ko bitoroshe ntikibaho byoroshe je ndisimbona ikintu kuri nofata none mvuge yuko uguma wihanganye uko nyene sinzi jiribe aha naratinze navuze mana nimba ari uku nyene wandemeye kubaho nuko nyene nta kundi nta bundi buzima ko je nabonye umengo nta bundi buzima nkwiriye kubamwe atari kumbuye n'Imana yandemeye biriza rero gorete ndikunda kugira nyene nka musaza yuko wavuze yuko ugomba yuko uvyigumizamwo je naco mbona noko
mugabo yumva ntimworohewe. sinorohewe Rero jiye kwera kine nubona komeze kwihangana gusa narinje nyene ndakukuraba ije gukuraba ndabe mwene mama ngene ameze Niwanje umuntu baraguhenze rero baraguhenze warumagaritse ngo unyurire ku mutwe je nakurirako gusa icyo nakubwiye coco ukome wongera ukome mu rugo rw'iwanje mu rugo rw'iwanje ndakubona uzoraba nimba twararuguranye rujya rugo rw'iwanje uzombona utambonye jewe uzoca uvuga byose navyaye Bidiga sawa cyangwa sindi nyine wasungura ibyo kubibwira ndabibwira wowe nyene bimarira iki ngo Bidiga ngo ndamutwara ugite twobara je ujyanye Ufise Bidiga Ufise na sungura bose n'abahungu marawe urabe neza nawe ntumbere ndetse kazane wanje komba subire iyo narinje mfa mugabo rero komeze kwihangana mushikana sibyo reka ndagusigiye ego ndaraguherekeje oya ntacyo cyagikashi canje ntigihave kiza ngo gisanga atari hose sawa sawa hama umundamukirize ma ndamuramutsa umumeru yambubwira ishi yego baragukumbuye uko abigenza sawa yego ahubwo urasenga imana witonde urasenga imana simpunyo no mu rujyago rwawe nubu sitanahakene kusubira no kuhakunyura indagogwa nubu ndakubwiye sinkeneye no gusubira guhonyora mu rugo rwanje kuko ntiturusangiye sawa nanje nzokwereka ubudasa urahahonyora ndakwereka neza urabe nde muzohurira kwibarabara muze muhurire kwibarabara apana mu rugo rw'iwanje sawa kujyayo mu rugo rwa goreti rwa goreti rwande yarahavyariye yarahavyariye kuvyara bivuze iki nahavyarire hamabone kwagirira ijambo yo umviriza nshaka umbwize ukuri uriko uravyumva umbwize ukuri atakiwe na kimwe umbeshi ikintu cyose cyumva ngaha ukagenda nta n'impuzu nimwe twaye kandi utagiye muhiri wanyu warugiye ntacyo biheje kumbwira uzokimbwira ryari nemeye guta umwanya wanje kugira ngo umbwize ukuri ikintu cyatumye uva ngaha atamu n'umusezeye utagiye iwanyu atani ikintu na kimwe utwaye ko nizera umuntu ari nze hitamo kugenda yuko ntawe ari amahoro cyangwa se ntabahunze amahoro kuko nta muntu ahunga amahoro sawa ikibazo rero Ufise nicyo nkeneye kumenya ikibazo cyambe nzobora kimenya Kore ngize ukuri reka kurira siko reka kurira mgize ukuri habaye iki niki cyatumye mva ngaha muhira warubuze iki Bidiga birashika kabatacuna kuburanye aho nkaba nakuburanye amahoro sawa amahoro rero iki cyayakwimye ngaha muhira Bidiga Jesse naje ngo nteranye umuryango kuko nkishikana nsanze mwumvikana na mama wawe mujya kamwe akabisina gahiye rero Jesse naje ngo nze kubacanisha mwe mutangure kurabana nabi cyico canzanye ntiwawe nakubwiye ngo uzobura yimene ibyo wamukorana na mama wawe ibiki mwami umva murajagaho mugapanga ibyo upanga na mama wawe muturubika umwana w'abandi twege duturubika umwana w'abandi wawe twege umwana n'abatu goreti ibyo mwama mukorera goreti ntaze mu goreti ujya n'umwana niko yaguhenze
Byarenda kubwire we Blandine rero. Ubwo rusaku wiharije muri no minsi ushaka kwinjira mu bintu by'abantu. We bizova bigukwegera nabonye we bizova bigukwegera. Umva ntavyo kunkwegera ntavyiki. Gusa mumenye ico mumenya gusa. Mugabo yarabimenye. Bidiga yarabimenye. None ivyo akagomba kabimenya. Kore ngira ikibazo ufise. Aha muhiraje nkori uko nshoboye. Hacha kubiti no kumabuye. None habuze iki hano? Ayo mahoro wabuze ngaha wayabuze kubera iki? ndakubwira ariko ndetse ndabikubwiye ngo ushaka guteranya ngenda bikubwiye kugira ubone yuko singeso kumbere wovuga bakiri wabo ntivyari yaramenyereye kuyerera gusa je singeso yanje ndashobora kuba nobayeho nabahi wawe no ndaturubikwa nkakubitwa ataco nzira sinzi umengo Ukubitwa nande? na mama wawe mama warangiye ndaheze gushika yaho umutima wanje numva nopfuma mpfa nta kindi kintu usigaje kuri mwe mbega waje kubagabo wese ntukubabaho Mama wanje nyene je urya nyene urya. Niki yagukoreye icatumye uva ngaho gacugenda? Bidiga ni byinshi kandi cane gusa ni mama wawe nyene nta kamaro ko kuvuga byinshi kuko mama wawe azokwama ni mama wawe ntushobora guca umwana ngo ni kubera jewe canke gucugira ni kubera jewe gusa mama wawe arangiye arambohera ku giti akankubita arantuka ko atacanzanya atari ukurya no kuja gusoroma ibijumba Aho mwage murahendana ibiki je kwanza je ndiyizi kwanza sungu boy je ibintu nk'ivyo navyo noja ngo ndabirondera ibintu bizaye je ko Ufise vyiwanje mba ndiko ndakora no cyangwa mwabirondera Ufise vyiwanje mba ndiko ndakora goreti honye naravye je twumvikana ama ivyo navyo Umvikana goreti wewe nukumwiyorobeka ko gusa uraje ngaho kamwika kuri umwana mwiza naho uri inzoka yibereye ngaho Zashawe Blandine ndakubwire cyo no guhanura reka kuvyinjiramwe ibintu we birabisha amaso ubihezagize ingo sivyo ugishese kuvyinjiramwe cyane uzavugira ingorane umva ndakubwire aho wanje narahejeje kuba Bidiga yarabimenye Bidiga yarabimenye none bivuze Okay bivuze ko ivyo umukorera umugabo we yabimenye bije byose mwapanze byo gutora impuzu za Bidiga mu kazita mwabipanze byose ndavyumva jewe narindi ngo jewe umva ujya ni hasaji wawe urafise hasaji wawe we n'igiki cyakubwiye ko je ari vy'impuzu yari wewe na nyoko nabibone n'amaso banga wabonye n'amaso ryari none kutse yari ujya musinyere mwabipanga ukurigira rero umuntu nk'umuntu mengo ntwari uhaye mengo so wari kurabikora wari kurakoresha nawe rero genda witware niba warabimenye okay rero narabimenye menya ko namenye ko umuntu mubi uzogenda kwiyorobeka kuri goreti umuntu mwiza kandi uri inzoka je nibikuraba rero narabwire kandi rero ushatse ibi bintu nakubwiye tubire kuko nyine ko nuzi iyo vyahereye nuzi niyo biriko biraje bikuru ariko ndakubaza goreti muho mu mutiti je nakubwiye je nzi goreti abayeho neza kandi nakosa mbona Ufise naje nakosa Ufise naye ko iki mu muturubika kurya atakosa Ufise yego goreti ntumuturubika je sinzi nimba ari wunda bizi yani wowe nyene ubizi ko ari umuntu ari twe tumu sawa Abo akubita wewe n'inkoni. Aya. Ivyo ni mama yabikoze. Ihangane siko. Baciye umugani mu kirindi ngo ibuye riserutse ntibari kikisuka. Siko.
Ako ndabimenye biraheze. Mbega kubera ko utari wigeze ubimbwira hakiri kare. Sinatanga. Rimwe na rimwe twirirwana ngaha. Nakubwiye ko naje guteranya abantu. Ese nazanye ngo nje guteranya umuhungu na nyina. Nari naje nzanye no kubaka. Nari naje nje kubera ndakunda isi nari nje ngo nje guteranya canke konona ingo z'abantu. Aha ntibizosubiye. Mama nyene. Ma!